Iminwa yose ndabona yaratonaguritse kugwara kwawe haraho bihuriye n'urufu rwa Mutama. Sha ego aribona ibimenyetso byose niyumva ningire nawe yiyumva nagiye gusanga ari cyo kimwe ubona ko namaze kuba n'umuntu kare sinari umuntu bro je fisto akarakora umuti ariko arihora kuko isigure ko ari fisto akora nyihora. Yes, hello bakunzi ba Shali TV. Safa mumeze gute? Mumeze neza? I'm back again. Ni Elma Love mwari mu umutade bukigwa ndagarutse kandi muri murare z'ubugesera ndaze ko mwari munkumbuye haheze gitari gito kabisa ntaraboneka murabize ko nari mazi imisi amagara atameze neza ngwaye ndemvye ndaze mwari mwankumbuye sana hari haryamye ngaha kuri Shali TV but I'm back again hari kandi nagarutse utagisubira kugira ngo dusubire sasa tugaruke muri vibe z'ubumesha so today we yumva ati Elma Love sasa hereye nari mazi imisi nigamiye tu ndaba social media ndengana tundabe utwa abantu bigira ndavuga ati rindiranze ndabayobozi inkoni y'icuma sasa rero nagarutse rero ndazi ko yumva ati nahereye kwande ndi kumwe nande tugire dukora ibiki sasa nahereye kwa Ali Smith. Kwa Ali Smith I think yuko mwese muramuzi no musimbuza Ali Smith mwese mbamuzi ibintu vyingene vyagiye bagenda but amagara yiwe ntameze neza ntifashe neza je nakize mugo wewe aracaremvye kandi ameze nabi cyane navuze teka maze ndamushike kwanza for the first time mbanze nshike kumusuhuza kwanza hama ibindi vyose tuze tubandanye après nashitse hehe kumusuhuza kwanza brother pole sana. Merci sana bro. Wako isikuburozi bungana gutubwira ngo mere uko shani busanzwe ndakewase ibusanzwe nko nawe bibona bro. Iminwa yose ndabona yaratonaguritse hariho n'ibindi n'amafoto nagenda abona uri kuravuga ko wari uremvye cyane gose nubwo ntaje kigihe kuko nanje amagara atari yifashe neza papa. Sivyo kuvuga gusa ariko urabona Imana yarakinze na yahandi ntivyari byoroshe bro. Kugwara kwawe haraho bihuriye n'urufu rwa Mutama. Sha ego Yatanguye gute papa nimba atari banga watanguye kugwara ufatwa gute gushika ugende uraremba duhe kwanza akastori gatoye ukuntu vyagenze. Natanguye gufatwa umusito ari ku maziko ya Mutama none atanga kumva nabi aribona ibimenyetso byose niyumva ningire nawe yiyumva nagiye gusanga ari cyo kimwe nyuma y'umunsi umwe amagara arahinduka cyane umva ndatubwenge nyene ntakiyo nasuye gukora sinasuye kuvuga naye kwisanga nyuma y'imisi ibiri ndi mu bitaro sinzi ngo nashitse yagure sinzi ngo byagiye gute sinzi je ndibuka igihe twari ku maziko turi ku mpanda warambwiye ati brother numva mu mugongo ntameze neza niko nasiya mu kiyunguyungu niko bahita ati ndiko ndabara kabisa umugongo urandembeje je nibaza ni blague ariko vyagiye kubandanya biba birebire umaze gushika mu bitaro ingwara ya mbere bahise batarayariye. Kunya kubwiye ati je numva ntameze neza benshi bazize ngo ni blague no mu ruho canke ni bikariko byarabandanije ku buryo je ngeze ngine nashitse bina ntavyo nomenya ariko inyuma y'umunsi umwe ngeze mu bitaro vyari bitangaje cyane wanashima kuko sinavugana na kimwe nakura nari nawe kirofa baravuga ko ageze haragira n'igihe ababibonye ko navuga ibintu bitajanye yani cyo nakwishura be bino byoroshe rero ikintu cyambere cyabene ko bamaze kunsengera baci bantora ku bitaro by'abashino ikintu cyambere bakoze bamaze kunjisha mu mashini basanze umubiri wose waramaze kononekara umva ibintu bampaye byamaze kuzura umubiri wose ivyo byakazi koroshe kubera bakubwira ati kugira gose bagupime 50 rero barampimye machine zose bangiye ipimye byose basanga umubiri wose uramaze kononekara urumva gushika n'ubu ngire ngo yose raheze nk'ubu numva ngikifise nta n'ubwenge n'ubu ndatora neza nivyo baye ntavyo niyumva bro. Ego umuntu akakuraba ari warahindutse duhereye ku irangi ry'umubiri hariho
ibintu mbona ku mubiri hose ofisi ibintu vyirabura kuntu umubiri wagiye urahindagurika. Ibi ni ibintu vyerekana yuko amagara yawe atari yifashe neza, ndetse warugeze ku kanyuma. Ariko nimba atari banga aho bakuvuye ngaho kubashinwa barakubwiye ko zo barizi ingwara zisanzwe tumenyereye canke naka systeme kakoreshejwe? Sizi ingora tumenyereye kuko urabona hose narahindutse vraiment, naragabanutse naronze. Bambwiye ati sizi ingora zisanzwe, ni ibintu bampaye kandi mu mwanya muto byaremaze kuzura umubiri wose. Niyo mpamvu ubona n'ugunduka nanje nahindutse. Byumvikana ko nubo ntibirera mu mubiri baracabinkuramo. Umubiri wanje wose waramaze kunonekara mu kanya gato, kandi amakuru asumira ku bintu bakoresheje kuri jewe nabyo bakoresheje kuri Mutama. Niyo mpamvu ubona nahindutse mu kanya gato cyane. Ubona ko namaze kuba n'umuntu kare sinari umuntu bro. Aligenda kuzi kandi cyane uri umuntu kunze cyane ku ibintu vy'ishano niki kandi kenshi cyane, sivyo? Ariyo bafise basi bangana guteho nabahe bantu bafite na madiri basamwe bavuga ati abantu nibo bangenda na burigi. Na muntu menye ibanga yo namumenya amasibo umuntu ngene bangana, ariko buri munsi mu buzima ico umenya miterambere ryawe no kenera inshuti gusa, urakenera n'abakwanga, kandi mu bikora atangura gutera imbere abakugwanya ntibobura. Peut-être no muntu akwanga ataco mufa atakiri ikindi bikisinze. Je sinzi ico bamura, sinzi ico dufa, ariko Imana niyo nkuru tu. Uburyo buri kubarakoresha uno munsi nsanzwe nzi ko uri umuntu usanzwe wikora witwi wawe kuyungwa kugira ngo ubeho, ndetse na Reka wari usanzwe unabifatikana n'amashuri y'amashuri yaheze ubunye wari hari hageze aho nawe uvuga ati reka rero nkwita ifaranga neza ndaribona, ariko bikaba bitaye ko biragenda neza. Uburyo bukuvure ko uva hehe hoho uvugwa n'uburyo bungana gute? Uburyo bumvura vraiment subusanzwe nibwirenga kuko ku munsi umwe 50 nkoresha ku munsi umwe 50,000. Unavuga kandi iyo ni obligatoire chaque jour? Obligatoire. Aha rero gaca bagupima bagutegeka ko tonda imisi 10 udasiba. Iyo misi nyine niko kuvura. Iyo misi 10 maze guhera baca kongira indi misi 5 yo kugupima ko byaheze. Rero maze guhera imisi 10 50 ku munsi n'amafaranga menshi atakantu nyene wari wisuma muri cyuru umwe wigwana ko numva atakintu coroshe. Ariko ibiresero cyane bakishe isuka ndiro na hope abakunzi banje cyangwa abakunzi ba Shali TV bari kumwe nanje muri aka kandize ubufasha bwabo, kandi nzobona nkandavyizeye. Uno munsi je naje mvuga ati kanza kugarukira ko nyuma yo kuronka amagara nanje meza, mvuga ati kasubire ku murimo, ndavuga ati mpera ku muvandimwe, ku mujama, ku muntu usanga dukorana vyishugano nanje abone yuko namuserutse ko ntazibone ko menga naramutaye. Ariko umuntu yoba yumva yuko akozwe ko kuri kino kintu, Wini Ali Smith no muririmbyi w'umurundi akora ibindi byinshi bitandukanye, ariko kandi turacyamukeneye mu iterambere ry'igihugu ndetse no kuno mu iterambere ry'akazi kiwe nk'abantu bakunda impano y'umuntu uko itera imbere itera iduga hejuru. Uno munsi umuntu we yifuza kugera cyafashije kuri yari hajya gufasha ngo sumutima wonyene gusa ahubwo n'uburyo nubwo bwari bukeye nabwo burakenerwa n'isengesho. Kandi rero hanini nuvuga dusabwa vyose umutima, isengesho n'uburyo ufise ijana amajana 2 akavuga ati je ndafise ijana akirari gura isukari, ndafise amajana 2 akiragura agatumbura umanuze umuturi kuramira. Ariko uno munsi umuntu yabavuga ati nkeneye kumufasha Ali Smith cyangwa nkeneye kugira ico nkoze kuri Ali Smith, yo bicisha he? Hangu umuntu uvuga ati umwanya mwizano yaragize rero ko ubufasha bukenerwa. Kujya kuno wando nk'ama commentaire yose bambwira ngo ndumwanditsi mwiza nkina neza barakunda akazi kanje, rero niba bigaragaze mu rukundo apana mu majambo, sivyo? Swati bashobora guca kuri ntunze yanje page yanje ya Facebook bakanyandikira ni Ali Smith official, canke bakakurondera web kuri Shali TV mukabaha nimero yanje bakandondera babagize cyo bafasha cyane. Ikintu cyambere ubona ko gikenewe mu bintu uri kurakenera cyane kwa muganga ni ikihe kugira ngo umuntu yumve yuko ari yo peut-être ikintu kiri très intéressant Ali Smith akeneye? Ikintu cyambere nko nkeneye n'uburyo, cyambere n'uburyo ngana amasengesho akeneye, amasengesho akeneye bro, ubona simeze neza namba na hamwe nyene mugabo afa yihagarara ko nahandi ntibyoroshe bro.
ku mafoto nabonye ndetse wangaragarije mu telefone anyereka ingene wari kuravugwa biraboneka neza ko umenga wari washizwe ko ibintu byinshi cyane biriya bijama byari biki byavura gute bijya n'abashinwa ngene bavuza ntibakuvuza amaboko bakuvuza amamashini kugira bikubwiye ikintu cyose bakora bakoresha imashini mu gupima kwanza bakoresha imashini kureba kwanza umuriro ngene uri bakoresha imashini bagire ko imashini no mu kuvura bakoresha amamashini rero bijya bintu abona mu mugongo biriko ivyuma biriko maze gushira mu mugongo baca batsa ugaca uruvugwa rero neza ya mashini nimba ari ubucafu uri mu mubiri zikabukuramwo numva ibintu byose bakoresha imashini nimba ari ubucafu uri mu mubiri bakoresha imashini byose bakoresha imashini n'uje usanga bisaba uburyo burebure ntabwo c'est pas le jour il faut dépasser 50 000 par jour. Uno munsi wari wagiyeyo uno munsi bakubwiye ko hoba hariho ihinduka bivanye n'iminsi wari umaze canke no kuntu wagiye ejo bakavuga ati ukuntu wari umeze ejo no kuntu umeze uno munsi ni ibintu bibiri bitandukanye no kuvuga ko hoba haba ihinduka canke biracari kwakunda ingene nta kirahinduka. Ihinduka ni rinini cyane kuko ubwa mbere sinashobora guhaguruka ariko ubundi haguruka nk'ijana kana na kimwe nakora ariko ubu byose ndakora no mu ndazifise biriko biravuma kandi numva no mubiri gusa uratanga gukomera gusa asiye gusa ko ndonke nguvu ego aragaba nimvire yabati cyangye fisto akarakora umuti ariko arihora ku bintu bamukoreye ariko kandi siko bishobora kugenda abantu si beza benshi kandi duhura n'abantu benshi batandukanye ariko umuntu agira nabi sujya wewe wiyumvira directement isigara ko fisto akora nyihora no gusa ndaza kwiraba ba commentaire tubone fisto kabisa oya ni bacamubeshera fisto akanse karaheba nimba fisto migano naramutsinze nice yihanga kime gusa umwasi w'umuntu s'umuntu mwe bro abasi w'umuntu n'abansi benshi numva sinamenye ngo umwasi wanje ari hehe ari mu nzira izahe umva sinavyemeza ngo ni fisto ari ikintu cyambere gikuru kwaruhushika aho yango ndakuramutse ariko kandi navuze ati sinogena nteresa abakunzi b'umuziki wawe n'abakunzi ba Shali TV yuko nagarutse kandi naje kukusuhuza kugira ngo tunabavugisha bamenye ingene umerewe hakugira ngo ufise ijana cy'amajana abiri azogera ati ndageze cyo ntanga ndatanze fana kwali kugira ngo ubuzima bugende neza papa nta bindi byinshi ufise numva no kubwira ariko kandi je ndakwifurize kuroranirwa amagara meza ndetse no kugaruka neza muri game kuko ubuzima bwawe burashakene buracare mutoye cyane aracakeneye gushika aho we wipfuza kuzoshika. Nakoze cyane papa mbere abakunzi banje n'abana Shali TV nabe ko mu ntangozo ku kwezi nzoba karirimba ariko azoca mbabarira gato uko ayimane nkuyo kwanza bane byakaririmbo nigasaye no mpamvu muzati rero ninakira kwanza asohoka karimba kwanza ko gushimira Imana naho kamaze gushimira Imana y'inkuye ndoca nkurikiza kandi karyoshe cyane cyumvikana ibyo byose naronka uburyo nzobikora nko mu kwezi kumwe n'inusu mwakoze kandi kunshika ko so n'abakunzi ba Shali TV vraiment rabakano gukora bo babakoze cyane hajyanye ngo koko kumwe ntikwimara uburye niko bimeze kandi niko bitegereza kumera twese tubaho dukenanira so bakunzi ba Shali TV kandi bashimiye cyane mwese mwadukurikiranye ndetse mukanadutiza akanya mukabona ko twasubiye kugaruka mu murimo we back again guys I'm telling you the truth we back again turagarutse kugira ngo tubereke something big hagiye wicaye utegura byinshi kandi byinshi byiza that's why nakunda kwemerera neza yuko nagarutse fresh so kana subscribe sasa rero gira share bose babweti mwari yagarutse mu kibogira ngo dukore neza abafana mwari mu nkumbwe Imana bahezagire abantu bose mwanshitse ko mukansengera mukamfasha muri binabiriya bitandukanye Imana bampezagire cyane ubutumwa bwanyu bwanashikira neza kandi iyo ataba mwebwe simbasubiye kugarukura ngaho no munsi kubera mwebwe that's why nanye ndabakunda sana kuva ku mutima we love you.